Intererano ingana n'imifuko 1315 y'isima niyo yatanzwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 9 gitugutu 2021 n'umuryango w'abagenzi bo ku mutima bagizwe n'imvukira z'intara ya Ngozi hamwe n'isamirizi y'ubuntu y'imfuvyi n'abapfakazi bakaba babitanze mu ntumbero yo gushigikira ibikorwa byo guheraheza kubaka stade ya Gasaka iri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Nino mu gihe bari baramukanye ibikorwa byo kuvanga beto hamwe no kuyegereza aho bariko babitona igice cy'inyuma y'iyo stade. Mwijambo yashikirije Mark Manirakiza batazira posheni arongoye umuryango w'abagenzi bo ku mutima ari nabo batanze imifuko y'isima igera ku 1300 yavuze ko uwo muryango wiyumviriye kugira ico uterereye muri ivyo bikorwa. Kubwiyo rero ngo buri murundi wese yoterera kuko stade atari y'abanyengozi gusa. Stade yo ku Gasaka natwe turakunda n'intara nziza yacu ya Ngozi naho bamwe tutayivukamo ariko natwe tuyisangamo. Natwe rero uyu munsi barashoboye kwegeranya mu butandukane bwacu kuko uko mutubona ngaha turi abantu tudakora imirimo imwe, harimo abafongisiyoneri, harimo abadandaza, eka harimo n'abamwe bakirondera akazi, ariko umwe wese mu busumbasumbane bwacu yaravuze ati naje yose no buri cyo nterereye. Turashobora kwegeranya miliyoni zishika 33,150 bica turagura isima ishika imifuko 1,300 ari uno munsi mubona twashoboye gushikana ngaha. Twashoboye rero kuvuga yuko turangije guterera iyi ntara kuko abagenzi bo ku mutima dukora ibikorwa bitandukanye mugabo na cyane iterambere kuko twese nkuko indongozi yacu nyene icubahiro General Varisito Ndayishimiye avuga yuko twese hamwe bishoboka. Natwe twavuze yuko intara turimwo twese bishoboka. Rero bagiriye dushimire nyakubahwa buramatari namwebwe mwashoboye kudutera iteka mukaba hano ku ngabire yacu ahejeje kwakira, tukamwemerera ko nejo yadutera kamo tuzomwitaba tugiye kubandanya iki gikorwa nkuko twakiyemeje. Duhamagarira rero n'abandi nkuko yabivuze yuko bamwe bahaciye iyi stade si y'abanyengozi ahubwo ni y'abarundi twese kuko havuye twebwe abarundi n'abanyamahanga bazoza kuyikinirako. Ukuvuga rero umurundi wese ahamagariwe nyabona kugira icyo aterereye kugira iyi stade nkuko tuzi amateka yayo tuyumva mu bakurambere bacu yamanye amateka. Rero twashobora kuyikora neza kuburyo ishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu gihe bitari bimenyerewe ko n'amaradiyo agaragara kenshi mu bikorwa nk'ivyo, insamirizi y'ubuntu y'imfuvyi n'abapfakazi yari yahisemo kwifatanya n'abandi ku kivi ico kubaka iyo stade. Gaspar Mahebugwa umuyobozi wayo akavuga yuko mu myaka 4 iheze iyo nsamirizi ikorera mu ntara ya Ngozi ngo hari byinshi biriko biraranguka ngo bikaba bisaba ko nabo nyene bashiramwe ukuboko. Niteka ntangere turonse muri kano kanya ko gushika hano kugira ngo natwe dushobore kugaragaza akanyamuneza dufise kuba dushoboye kwifatanya n'abandi bose bavuka igihugu bariko bashigikira iki gikorwa. Muri make radio televiziyo buntu isanzwe ifise icicaro ngaha nyene mu ntara ya Ngozi ku mutumba wa Buye, ikaba yumvikana igihugu cyose ndetse no mu makungu duciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ubu igiri kwize neza imyaka 4 iriko irakora. Twararavye dusanga by'ukuri ibikorwa biriko birakorekera hano na cyane mu kuyishigikira ni byinshi cyane. Turiko tubona ukwitanga abanyengozi muri ko mukora kugira ngo iyi nsamirizi itere imbere no kwitanga kudasanzwe. Duca tugira tuti reka twegere umuvyeyi wacu nyakubahwa buramatari natwe tumushikirize ico tubona dushobora guterera, kuko twagize tuti
ntitwoguma dushikiriza amakuru gusa, ariko kandi turashobora no gutanga mu buryo dushobora gushigikira iki gikorwa. Rero abakozi ba radio televiziyo Ubuntu, ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi baragiye hamwe, turaje inama n'ingingo, turashobora kwegeranya ibihumbi 382 n'amafaranga 500, tuca tuyagura imifuko 15 y'isima ariyo dushoboye guterera. Twashaka rero mwese mukurane ngaha na cyane nyakubahwa amatari mwitwakirire, niko tungana, turacari bato, ariko kandi tukagira tuti reka dushishikare kubegera nk'abavyeyi tubashigikire, gutyo iki gikorwa gitera imbere. Nayo buramatari w'intara ya Ngozi Epipode Baranyikwa akavuga ko umugambi wo kubaka stade Agasaka aribo bashize imbere, agashimira cyane abariko baraterera. Rero uyu munsi n'umunsi n'uvuga nti twari dusanzwe dukora ibikorwa, twari dusanzwe twiterera, twari dusanzwe twakira intererano, ariko no munsi twaronse agasunuzo aho ishirahamwe ryatangwe n'abavuka ntara ariko rikaba rikwiye mu gihugu cyose, bagize batereka twiyungunganye twegere buramatari tumaze ukuntu twomushyigikira. Hanyuma ndababwira yuko hakenewe isima kugira ngo iyo finition tuyibandanye kandi tuyiheze. Baregeranije, baritunganya ku buryo batugemuriye agaseke gatubutse kangana n'imifuko 1,300. No basaba ko mubampera amashyi. Dusanzwe twakira abaje guterera, ariko uno munsi twakiriye abaje bariteguye koko, abaje bamaze umwanya bahumbira, abaje berekana yuko bifuza ko iki gikorwa gihera, hanyuma tugatangura ibindi. Ariko hambavu yaho isorosoro rigwiriyo rija, twabonye ko n'abamenyesha amakuru bahurikiye mu kimenyesha amakuru Ubuntu Radio TV nabo nyene badushikiriye bitwaje agakemanyi kangana n'imifuko 15. Kubw'ivyo nabo nyene turabashimiye cyane. Ibikorwa vyo kuri uyu wa gatandatu bikaba vyari vyitabwe n'abenegihugu batari bake bo mu ntara ya Ngozi.